Mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose kw'isi. Nkuko bisanzwe ku mazina banyitwa Bizoza Eric, nkaba mperereye aha mu gihugu ca Kenya, aho ndi nyene nkuko ndi ku murimo w'Imana. Nanje ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubugira kandi. Nkaba ntahije buri umwe wese yoba nzi ndetse n'ubutanzi n'uwo bagiye gukurikirana iki kiganiro muri rusange. Reka imbere yuko dutangura tubanze duce bugufi dushimira Imana yabashije kuduha umwanya w'umwuka wo guhumeka. Data nyiringabo mushobora byose, Yesu Kristo umwami wacu witanze utiziganya ikorogota ku musaraba, ndaciye bugufi kuri iki gicamunsi nongera gushima izina ryawe n'ubuntu bwawe nkuko waturemye kugira ngo tubeho tuguhimbaze, twongere tuguheshe ishimwe mu bawe no mu vyawe. Data niwe waremye isi, niwe waremye ijuru. Nanje uyu munsi ndashimye nongera guca bugufi nzamuye ibendera ry'intsinzi kuri kino gicamunsi ry'ukongera kugushima, menyesha ko Satani yatsinzwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Data ndatuye kugira neza ku bawe, ndatuye kugira neza ku bantu bagiye gukurikirana iri jambo aho baherereye hose. Tuzamuye icubahiro ku bwawe Data Mana mushobora byose. Rekura Holy Spirit mwami, rekura umwuka wera abashe kutuyobora muri iri jambo Data, ntaba ari twebwe abari Kristo muri twebwe abasha kudusangiza iri jambo. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisenze nizeye, amen. Bagenzi inshuti zanje, rero nkuko bisanzwe message y'ino munsi nifuje ko dusangira. Kenshi na kenshi turakunze gusangira message zo kuronka imigisha, guhezagirwa, kuronka ubutunzi, kuronka ivyo twifuza mu buzima, kuronka umugore mwiza, kuronka inzu nziza, amamodoka ndetse n'ibindi vyinshi vy'agaciro. Ariko uyu munsi sivyo nashimye ko tuza ko. Uyu munsi nashimye yuko twiyegereza Imana tukitahura kwanza mu gitabo cyanditswe n'abavugishwa b'Imana ariyo Bibiliya yera. Tubisanga mu Baroma 6 umurongo wa 23. Rero iryo jambo canka akaba nayo topic ikabivuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Abamvuga ati amen. Iri jambo rifise uburemere kandi uri kuragiyumvira ukumva uriviva mu mutima, urumva ko uvyukuri uca ugomba kwiyumvira vyukuri wewe uri iki canke ugomba gukora iki. Reka nsubire mu nkundire nsubire mu iri jambo ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Nkuko iri jambo ribivuga, ndazi neza icaha ni ikintu kidukura ku Mana cyangwa se kidukura mu miryango. Kuko niba ashaka gukora icaha bwa mbere na mbere, deja ndava muhira cyangwa se ndava impande y'abantu. Ndashobora kuva impande y'umuvyeyi nkaja gukorera icaha ahandi hantu. Ndashobora kuva iruhande y'intuzenya y'umukoresha wanje nkaja gukorera icaha. Niyo mpamvu akenshi iyo ugiye gukora icaha uritenga. Iyo ugiye gukora icaha uba ushaka ko biba muri wewe, nta wundi muntu uba wumva ko mwobisangira, kuko ni icaha ubwawe wowe ugiye gukora. Hariho icaha vy'ukuri dusanga twisanzemo dukora tutateguye, ariko hariho n'icaha twisangamwo twateguye neza kuko wamaze kubigambirira. Nk'icaha cyo kwica urabitegura, baragutuma tugenda wicere umuntu runaka tuzoguha amafaranga munaka, uzokoresha ibi nibi kugira ngo umwice. Ni ibintu wateguye. Niba ari ubusambanyi uravuga ati jewe ndashaka gusambana n'uriya mukobwa runaka, urabitegura neza, mbese mugapanga n'umunsi n'isango bizoberako. Ico ni icyaha cyo gutegura. Hariho icyaha naho ciza surprise, dufate nk'umuntu agashobora kukubaza ibintu bitunguranye ukamwishura mu bubeshi. Icyaha cy'ububeshi akenshi kiza, hari abantu rero baremwe automatically mu kubesha, bibarimwo neza sivyo higisha. Bene abo rero sinzi ko novuga ati ni icyaha baba batateguye, kuko niko basanzwe baremwe. Ariko hari umuntu nawe ashobora kukubesha bivanye n'ivo zo kwisutena, akaba nk'ubu dufate yabuze umuntu cyangwa se yatakaje amafaranga, ariko wamubaza agashobora gushiramo ububeshi
kugira ngo abashe kubona yuko yogirirwa impuhwe cyangwa agashobora kuronka bwa buryo cyangwa se ya mafaranga yatakaza. Nibwo buryo novuga ngo ashobora kubesha atavyiteguriye bikaza bimusanga, ariko zumve n'ubundi yakoze icaha. Rero nshuti zanje, nk'uko turiko turakomeza urugendo turimwo, simbona ko twari dukwiye gukomeza kuba mu caha twumva yuko ingero y'icaha ari urupfu kandi ingabire y'Imana bukaba ari ubugingo buhoraho. Nibaza ko twohitamwo bwa bugingo buhoraho, kuko muri iyi si turayibamwo, ariko amaherezo ibidutsitaza cyangwa se ibidutuma gukora icyaha ni ibintu bituma tuba muri iyi si, ni ibintu bya buri munsi, uko dufungura, aho tuba, ibyo dukora, akazi dukora, abo tugendana. Ariko yamara tukiyobagiza yuko inyuma y'ivyo vyose hari ubundi buzima, hariho gupfa kw'iwanje ntazogenda njanye n'uwundi muntu n'umwe, yaba n'uruvyaro rwanje, yaba n'umugenzi wanje, nta n'umwe tuzogenda tujanye, nije nzijana jenyene. Niyo mpamvu remba ngomba kumenya ati mbega kubesha vy'ukuri vyari bikwiye, mpitemwo ya ngero y'icaha rwa rupfu, canke se mpitemwo ya ngabire y'Imana aribwo bugingo buhoraho tubonera muri Kristo umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bagenzi inshuti zanje, reka dusome mu Baroma 5, Baroma 5 umurongo wa 12. Abaroma 5 umurongo wa 12 haravuga ngo, none rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ivyaha. Nshuti zanje, iyo umaze kumva rero, noneho rero biragaragara aha hantu, urumva urupfu ngo noneho ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazana n'icyaha. Bagenzi inshuti zanjye, wumve neza ngo urupfu rwazanye n'icyaha. Iyo cyaha kitabaho nta rupfu ruba ruhari, ariko kenshi nitwe natwe twihitiramwo neza ukuntu dushobora gupfa, kuko yamara twari dufise uburenganzira bwo kudapfa iyo tutaza guhitamo icyaha. Tukiri aho nyene, tubanze dusome mu Itanguriro, kangahe? Itanguriro 2 umurongo wa 17. Ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuze ukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kibuza. Imana idufashe cyane. Aha bitugaragariza neza Imana ubwayo yari yaramaze kubitubwira, cyangwa se yari yamaze kubibwira Adamu na Eva, kuko yarababwiye ati ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kibuza. Bagenzi inshuti zanje, niko no muri iyi si biri. Umuvyeyi wawe arakubwira ati mwananje ntuze wibe, nuhirahira ukiba, uzofatwa, uzofungwa, cyangwa se bazokwica, ariko ukabirengako. Umwana uramubwira ati reka ntuzukore kwikara rishushe, nurikorako rizoguturira, bikarangira n'ubundi ryakara umwana arikozeko. Hari ikintu umenga nk'umuntu sinzi ko twaremanywe, cyangwa se aribyo twisanzemo tumaze gukura, kurinda cyangwa se kwigerezako. Kuko iyo tutaza kujya kuri icyo giti, cyangwa se iyo tuza gukora icyaha, uru rupfu ntituba twararukweze, tubaho ubuzima buziraherezo. Ariko kubera twamaze gukora cya cyaha, ariko kubera twamaze kujya kuri cya cyamwa, byaciye biduha ugupfa. Ari nabyo wumva wisanga muri uyu mwanya umuntu arakubwira ati reka niwakora iki kintu bizoba birangiye, ahubwo umenga arakumotivye, umenga guhaye motivation yo kugira iki, yo kujya gukora cya kintu. Bagenzi inshuti zanjye, birababaje cyane kuba muri iyi si
nkumbure ubayeho ukize canke se ukenye, ariko ukabaho muri iyi si, ariko inyuma y'ubundi buzima, bwa buzima bundi hamwe Imana idutegurira ya ngabire y'Imana, ya ngabire y'Imana y'ubugingo budashira, ugasanga turayihombye kubera iyi si, kubera utuntu two ngaha muri iyi si. Sino twitu twaha duto kuko icyaha ni icyaha. Ariko birababaje cyane kumva wewe ubwawe ushobora kumva ko udashobora kwiha limite yo kudakora ikintu runaka. Nshuti zanje biragoye, ariko tubibemwo, twihate, basi tuba akarorero k'abandi nk'uko Yesu Kristo yatubereye akarorero. Yatweretse n'urukundo, yatweretse urukundo, aremera arapfa. Ariko we ntushobora kwemera kwitangira mugenzi wawe mwikosa runaka, kumwitangira basi ngo umuhanure, uramureka akagwa mu cyaha umubona ngo ariko aratera imbere, uramureka akagwa mu ngorane kugira ngo we ngo ubashe kwevariwa ngo bari uboneka nk'umunyagaciro, hakumuha ukuboko ngo umuzamure ubashe kumufasha. Nshuti yanjye turi muri iyi si, turi muri ubu buzima, ariko hariho ubundi, hari ubundi tuviva, hari ubundi buzima bw'Imana idushaka ko, hari ubundi buzima Imana yaduteguriye. Nshuti zanjye reka dusimbe kandi kuko nta mwanya muremure mfise, ariko aka kanya gato narose reka tugasangire muri iri jambo. Reka dusome Imigani 28 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo abanyakibi bahunga atawubirukanye, ariko abagororotsi bagumya umutima nk'intambwe. Haleluya. Abanyakibi bahunga atawubirukanye, ariko abagororotsi bagumya umutima nk'intambwe. Mu yandi majambo, uri umunyakibi wama wiyotsa, uri umunyakibi ntushaka kuba muhira. Ushobora kumva telefoni ihamagaye, iyi si ndayitaba. Ushobora kumva muhira baraguhamagaye, bagira bambaze vya bindi. Wowe ubwawe ntushobora no gufata umwanya wo kwicara hamwe ngo uganire n'Imana, ntushaka gufata umwanya wo gusenga Imana kubera hari bigufasha, hari byakugumije, hari bimaze kukuzingitira, ubwenge bwawe bimaze kubugumya. Garuka nshuti yanjye. Ariko umugororotsi agumya umutima nk'intambwe. Intambwe ni igikoko mu bisanzwe kirinda. Nawe wakabaye uhari ushikamye, ukaba mu bagororotsi. Gerageza usaba Imana, nta handi ibintu byose bibonerwa atari mu Mwami wacu Yesu Kristo. Gerageza nshuti yanjye, ureke kuba umunyakibi ngo uhunga atawukwirukanye. Mu Kirundi bamaca umugani, mu Kirundi ngo mpungu gwaha yakimajije amaguru. Urabona ivyo ngaha vyase ugahunga ukaja hariya, ariko nagira ngo ndakubwire neza nshuti yanjye, wari ukwiye kwicara hamwe ugatekereza ku buntu bwawe cyangwa se ku buntu bw'Imana, ukareka guhunga ata numwe akwirukanye. Nshobora kuguha urugero rw'umugore. Umugore basi niba yarashatswe agashakwa, ariko bakabana mu rugo n'umugabo, bakabana nabi, umugore amaherezo hari igihe bagira divorce, hari igihe agenda agasubira iwabo, babita ngo kugenda buje atana divorce bakoze. Basi niba bishitse agasubira iwabo ata divorce bakoze, abasubiye he? Abasubiye muhira. Nawe nshuti yanjye ndakwinginze, nawe mugenzi wanje ndakwinginze, gerageza. Niba waramukoreye Satani, niba warabanye mu buzima na Satani, warakoze ivyo zaho ukavyivayangamwo, ndakwinginze garuka ku Mana. Ushobora uri nk'uwo mugore, ushobora kuba uri nk'uwo mugore waragiye ku mugabo biranka, cyangwa se waragiye ukora akazi nta mafaranga nta n'icumi wigeze uronkayo, ariko uri kuraruhira ubusa. Garuka muhira. Nawe rero niba warakoze ivyaha bikakubana umuyoro, gerageza ugaruke ku Mana. Imana irahari irakurindiriye.
Imana irahari, iraguteguriye kukwiza ube umugororotsi, nawe ugira umutima nk'intambwe. Ureke kwama wirukanka, ureke kwama wiyotsa ivyo vyaha. Umuti wo kubabarirwa, umuti w'ivyaha ni ugukizwa, ni uguca bugufi, ni ukubivuga imbere y'Imana. Imana ikakugirira imbabazi, Imana ikaguha amahoro. Nta yandi mahoro aboneka atabonerwa muri Yesu Kristo nk'uko twabisomye. Oh Jesus Christ. Nshuti yanje gerageza, ureke guhunga atawe ukwirukankana. Ca bugufi usenge, usaba Imana. Irafise kukugirira neza, irafise kukubohora, irafise kukugirira neza, irafise kukwagura. Bimwe wabuze ushobora kubironka, ariko wicaye ukayisaba, ugasaba imbabazi. Wicare kuri ka karago, uduge kuri wa musozi hamwe wamnuririra, Imana izokwishura. Reka dukomeze mu Migani verse ya 28 nyene ku murongo wa 13. Haravuga ngo uwupfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uwuvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Jesus. Verse ya 13 ivuze ngo uwupfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uwuvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Imana itugirire neza cyane. Nshuti yanje, ni kweri aho uri muri uyu mwanya ntaho nzi, ivyo rimwe muri uyu mwanya ntavyo nzi, ariko urashobora kuba buri munsi urira, birashobora kuba buri munsi utaka, birashobora kuba buri munsi wumva ata mahoro ufise, ukumva buri munsi wumva nyene ko agahinda kakwishe kubw'ivyaha. Nagira ngo ndagusabe uyu munsi ufata akanya uje imbere y'Imana uyisabe, uje imbere y'Imana uyisabe, ufukame utakambe. Imana iri hafi kukubabarira nk'uko uyu murongo utubwiye ngo ariko abavyihana bakabireka izobagirira ikigongwe. Aha ni mu Migani 28:13. Ese uriteze kugirirwa ikigongwe? Nshuti yanjye nshobora kuguha urundi rugero rumwe imbere yuko ndangiza. Burya guheba icyaha, reka ndabigereranye n'igiti. Burya igiti ugitemye fendofe uko biri kose, habaye hagwa imvura kizosubira kiza n'amashami. Ariko igiti niwakirandurana n'imizi, ukarandura n'imizi, ndizera neza ico giti ntikizosubira kumera. Nawe nshuti yanje, niba ushaka guheba icyaha, heba icyaha bivuye mu mutima ibwina. Saba Imana igushoboze, saba Holy Spirit yama kurongora buri munsi, saba ubugombe bw'Imana bukugenderere, ubuntu bw'Imana bukweze kugira ngo uzubashe kuroranirwa. Nshuti yanje, ntivyoroshe, ariko biroroshe mu gihe wemeye ko Yesu yikorera mu mutima wawe. Reka Yesu akore. Reka Yesu akore. Uwo wakiriye nk'umukiza mu bugingo bwawe, ujye Yesu wakiriye mu mutima wawe, emera akore. Reka akore, reka bari we yikorera ubuzima bwiwe bwose. Wewe niba wumva byaranse ko hari icyo ugerako, murekurire, kuko Imana iratubwira ngo niba byaranse, hamagara Yesu yikorere. Ari hafi, ari mu mutima wawe. Muhe ikaze mu mutima wawe. Ushobora kuba uri kuranyumva aka kanya, ndakwinginze muhe ikaze Yesu mu mutima wawe. Afise guhindura amateka. Buri muntu wese afise aho yavuye, kandi hari hahugeze, hari naho uri kuragana. Ariko muri iyi si hariho kuzavaho, hakaba handi hantu ugiye. Nk'uko icyo cyaha cyazanywe urupfu,
icyaha cyaramaze kuza, mu nyuma kizana urupfu. Ubwo rupfu ni rero rumaze kuza, hariho inyuma y'uru rupfu hariho ubundi bugingo. Ubwo bugingo nibwo ugomba kubiva. Mbega ni wowe ugomba kubutegura, ni wowe ugomba kumenya uko ushaka kuzobamwo. Amahitamo Yesu ntashobora kuguforsa ngo baho nk'uku. Yesu yaguhaye amahitamo, ubaho uko ushaka. Uhitamo kubaho nk'umunyabyaha, uhitamo kubaho nk'umutakadifu, ugomba kubaho nk'uko we ubishaka. Hitamo inzira yiwawe, kuko ubugingo bw'Imana, Imana yaraduhaye guhitamwo, yaduhaye amahitamo mu mutima wacu. Niyo mpamvu buri saha ikubwira ati ibyo nsaba ndabigukorera. Imana uyisabye kuba mugororotsi, aka kanya irabigukorera. Jesus, ndakwinginze fata akanya gato wiyumvire kuri iyi verse. Ndakwinginze wiyumvire ku buntu bw'Imana. Ndakwinginze wiyumvire ubuzima past yiwawe, kahise kawe. Hari bitagenze neza, hari n'ibitariko biragenda neza, ariko bishobora kugenda neza. Saba Imana iguha imbaraga, saba Imana iguha ububasha, saba Imana iguha intege. Imana ni inyembabazi, kandi Imana niyo mushobora byose. Nshuti yanjye, ntuzutakaze umugisha Imana yaguhaye, ntuzutakaze icyo Imana yaguteguriye muri kazoza kawe, kuko kwa guhitamo kwawe niko kuzotuma ubaho mu buzima bwiza. Uyu munsi niwahitamwo kuba umwicanyi, bizokwakama, bizokurikirana n'urubyaro rwawe. Ariko uyu munsi niwahitamwo ubugingo budashira n'abana bawe. Ikintu cyose gifite itango kandi gifite n'iherezo, kandi nta kibaho kidafite inkurikizi. Nshuti yanjye, gerageza kubaho wizeye Imana. Gerageza kubaho mu buntu bwayo, wumve yuko basi, kuko wowe ubwawe Imana izi ibyo uza gukora, irabizi. Ariko mbega kubera ikitakubuza kujya kubikora? Irazi kugira uje gukora icyaha, ariko ntabwo iribuze kuguhagarika, ntabwo iribuze kuguforosa. Nshuti yanjye, wowe ubwawe niwe ufise guhitamo, wowe ubwawe niwe ufise guhindura imigambi yiwawe kugira ngo uzubashe kuroranirwa. Nshuti yanjye, gerageza uhitemo. Woye kuzohitamo ingero y'icyaha, ariko rupfu rubi, gupfa ukajya mu muriro udashira. Nshuti yanjye, hitamo ingabire y'Imana, aribwo bugingo buhoraho tubonera muri Yesu Kristo umwami wacu. Rero nshuti yanjye, wewe wari kuranyumviriza kuri iyi message twariko turasangira, n'ubundi ijambo ndangirije ko ni twiyubare, duce bugufi, dusaba Imana imbabazi kugira ngo ibashe kutuyobora mu nyonga zayo, kugira ngo ibashe kutuyobora natwe tuze dushike kuri rya herezo ryiza, natwe basi tuze dushobore gushika hamwe yaduteguriye. Kuko Yesu Kristo amaze kuzamuka avuye mu isi, yaravuze ngo ndagiye kubategurira aho muzaba. Kandi iyo haza kuba, yarabivuze neza, iyo haza kuba hadahari mba mbibabwiye. Nshuti yanjye, ndifuza yuko nawe twoza abana aho hantu yagiye kudutegurira, tukicarana iburyo bwa Mana Data, tukicara natwe kuri ya meza imwe n'umuryango wa Isirayeli, tukicara natwe turiko turahimbaza ishimwe kubw'urugendo twagize, kubw'intahe nyinshi turiko turashingira intahe z'igisokuruza cya Aburahamu. Nkuko natwe tuzoba twishimye, kuko tuzoba turiko turahimbaza ishimwe. Sinzi niba hazoririmbwa izihe ndirimbo cyangwa se hazotambwa izihe ntambo, ariko iconze cyo hazoba hari umugisha, hazoba hari kunezerwa, hazoba hari ibyishimo, hazoba hari umunezero. Imiryango izoba yasubiriye guhura, abankana bazoba bakundanye, ndetse hazoba hariho ibyiza n'umunezero ntigeze kubona muri iyi si. Nshuti yanjye, reka ndagusabe Mpwemu Yera abashe kukurongora, Mpwemu Yera abashe kundongora, kuko twese turi abantu, ariko dushobozwa na Mpwemu Yera, tugashoboza na Yesu Kristo nk'uko yabidusezeraniye. Reka dusenge. Data Mana mushobora byose, we wenyine isi nye n'ijuru,
turongeye kugushimira ubugira kane kubw'urukundo rwawe, kubw'ukugira neza kwawe. Urakoze kugiye kubana natwe muri iri jambo waduhaye. Turagusabye data ngo ribashe gukora mu mitima yacu, ribashe gutembera mu mitima yacu ndetse no mu mibiri yacu. Data ndakwinginze, reba buri umwe wese inyota afise muri wewe, reba umwe wese inzara afise muri wewe mu gutandukana n'icaha. Turakwinginze Yesu Kristo, ufasha buri umwe wese ariko arakurikirana iki kiganiro ahari hose, mushoboze mu vyiwe, mwongera umugisha, mwongera imbaraga, mwongera amagara meza, mwongera ukororanirwa. Data ni wewe dusaba kuko uri Imana yo kwizigirwa. Data Mana mushobora byose. Data ishimwe ni ryawe, ukugira neza n'ukwawe. Ndakwinginze kibirenge kizima kuko waratubwiye ngo ibyo muzonsaba nzobibakorera. Natwe kandi waduha imbaraga zo gukanyaga inzoka na scorpio. Natwe turirukanye umudayimoni atuyobora mu nzira mbi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turirukanye intambwe mbi, imyami ya Satani turayitesha agaciro. Inzuzi mbi, imisozi yaduteze turayisambaratisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turatura kugira neza kwawe, turatura kugira neza kwawe, turatura imbaraga zawe kuko uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kuririmbirwa, uri Imana y'amashimwe, uri Imana yo gutazirwa. Nanje ndicaye aha hantu nshima izina ryawe kubwo kugira neza kwawe, kuko ubwoko bwawe ukomeza kutugirira neza. Aho wadukuye twari twarasuzuguwe, aho wadukuye bari baraduhevye, aho wadukuye twari twaratawe. Waturinze ubusho butandukanye, waturinze ibitaro bitandukanye, waturinze amasanganya atandukanye, waturinze kugwa mu cago, waturinze ivyobo vya Satani vyinshi. Uyu munsi twicaye hano dushima izina ryawe Data mwiza. Urakoze kugiye kubana natwe. Kora ku muntu wese Data Mana mushobora byose afise ikibazo muri uno munsi. Ushobora kuba wananiwe kwishura inzu, ushobora kuba wananiwe kwishura rasiyo, ushobora kuba waraye mw'ibarabara, ushobora kuba uri mu bitaro bitandukanye, ushobora kuba uri mu busho butandukanye, ushobora kuba uri mu nkambi, uri impunzi, waribagiranywe. Ariko nagira ngo ndakubwire Yesu Kristo ari kumwe nawe. Nagira ngo ndakubwire Yesu Kristo ntiyagutaye. Nagira ndakubwire ngo Imana mushobora byose iri kumwe nawe. Nagira ngo ndakubwire ngo iraje icinzira hatari inzira. Nagira ndakubwire ngo iraje ihindura ivyase guhinduka kuko hari isezerano yagusezeraniye. Kuko kuvuka ivuka yari ibizi kuzobicamwo, ariko hakagira igihe cyo kuruhuka, hakaba igihe cyo kunezerwa, hakaba igihe cyo kunezerererwa ijambo ryayo. Nawe nagira ngo ndakubwire uyu munsi, pfukama imbere y'Imana, yibwira ivyawe byose. Niyo yonyene yo kubwirwa, niyo yonyene yo kugukorera. Abaganga barananiwe kukuvura, abaganga barananiwe, wagiye mu bapfumu, waragerageje mu bakorikori vyara. Ariko nagira ngo ndakubwire hereza Umwami wacu Yesu Kristo arafise gukora ivyo ushaka byose, arafise gukora ivyakunaniye byose. Ni Imana imwe rutende. Data wewe uri hejuru y'amajuru. Data izina ryawe niryubahwe, tukurashira amashimwe. Data izina ryawe niryubahwe. Data Mana mushobora byose. Urakoze Data, urakoze kibirenge kizima ko wabanye nanje. Urakoze hezagira buri umwe wese yakurikiranye iki kiganiro Data, kandi abashe no kugisangiza buri umwe wese kugira ngo n'abatacyumvise babashe kucumva. Data Mana mushobora byose, urakoze kibirenge kizima. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Nizera ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku Muco w'Ijambo Ministries. Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubagirira neza. Mwariko muravugana na missionnaire Eric Bizoza.